Uruzi Ntahangwa rurabangamiye abanyagihugu bo muri quartier Buyenzi ya gatanu, ibarabara rya 19. Iyo imvura iguye iryo barabara ryuzura ivyondo n'ibiziba bizanwa n'urwo ruzi bigatuma baba batoroherwa. Abanyagihugu baravuga uko aho hantu haca hamera iyo imvura iguye, ndetse baragira n'ico basaba. Abubasira ibarabara barishize hasi cyane. Hama clôture badushiriyeyo kuyazibira amazi bayishize nayo hasi, amazi intangu yuzuye gusa amazi acatemba yinjira mu ibarabara kubera ibarabara riri hasi cyane. Hama amazi kumwaza kudutera no kuvuga ko amsare kote ya amsare barujuje amazi bayahaye inzira ntoya cyane. Sasa aje gusa agaca aba menshi aca yinjira mu ibarabara gushika kuri 0.20 ku mosquée. Asumye uwo munsi ntusuma. Urara ubusa cyangwa kwirwa ubusa. Toilette kubera dufise yo hanze biragora. Mu nzu kenshi nta urashikayo. Agera imbere y'umuryango nyene. Tusaba ko bodufasha bakagura ni clôture bakayiduza gatoyi. Ivyo nivyo tubonye ko byo dufasha. Bamuwabo Yusuf icegera c'urongo iyo quartier avuga ko ico kibazo atari ca kera, ariko bakizera ko vuba kigiye gutorerwa umuti kuko urongo igisagara ca Bujumbura akizi. Iki kibazo c'amazi kuva kera hose bataragira pave camyeho, ayo mazi aca mu ibarabara ry'19 gusa, ikabandanya hawe hari imbere y'umusigiti amazi agenda nyene atemba nyene nkuko umengo n'uruzi. Leta irafise imigambi yuko sosubira kuhakoresha kuko maire de la ville yarigeze kugirisha inama abanyabuyenzi aremera yuko azotinda iryo barabara arikoresha. Ivyo biruko mu gihe iryo barabara rifise imifurege para amazi mito mito yuzuyemwo ivyondo, ibituma amazi atarengana neza y'imvura iguye.